twebwe turi babiri mu muryango turi babiri jewe na mukuru wanje mibiri kunzira ahubwo nshika muhira ndamutera yuko naje ngaha nkabona kugira ngo najewe nzoze ngaha ndahamwereke kuko ni mukuru wanje wewe muhungu wewe burya icyo utazi urabaza ukuruta bajije ugapfuta amenye ndasubiye mu kandi biri kunzira si umwana wa nyoko kandi si umwana waso yakuzana gushika muhira urakurera twe na so wawe niyo nzima mwana urakura ariko Imana ntiyankundiye ko ngumana n'umugabo wanje ntiyari ameze nk'uri umurozi madebari cyakushaka Imana agenda ntamwasi ariko ndakugumana nzi kuri umwana wanje urakura ushika muri bigero ugezemo muri iyo myaka yose mwana nta muntu n'umwe nigeze mbona ku mbuga yanje ngo aje kumbaza ngo uwo mwana ni gwanje ngo aje kumbwira ngo uwo mwana ni uwa naka aje kumbwira ngo uwo mwana ni uwo batoye ni ukuri umunsi mubi nkabona umuntu n'umwe kuri iyi mbuga yanje ndagutema nibike wasanga ndagukura ku mutwe ncanda uja Dawa kibagundu Negoma ndakuchunga ncanda uja Babu shenzi wewe Ruso kutupanga nje Muhanga udunwe Muhanga Changa nina kwa Sawa Mungu sisi Kudera ni mjango Yana kuza kuchako Kura kumjango wanje Mimi nikundi Mkuru wanje wa mamu yako cha Yana kinga kwa umbete wewe Kwa mzakara wewe Iko Inapere Iko Inapere Bakundu cyanye kumura kuri mukuru wanjye n'ukundiye Urabona ayo macha kubirisha iwanje baraguhenze Niko yaguhenze sharindi yasha Wewe wa mshenzi wa utakutakiri ndio ruzi kondiso wa mkawe ama kugera kucha ndio gutema shasha ndio kupanga n'ubushamba la kuzalira ndio wabuzi shati ndio wabuzi muzu toka ebasha ukubita ibipago yawe rindi yasha ndio ugenda kugorora ifu wewe akubitase uzakwa muri uze izo yakakunda biri kuzara kuhenzesha ingo we ingo rero ingo haruguru ndakwereke urako ko ntakwicirayo ndaguhamba wewe sha ifu wijane aho kigenda Mafu mukuru wanje yari umuntu afise umutima mwiza azombabarira sawa mukuru wanje azomubiriza azombabarira ariko wewe kubera atunze oya yaranso uburyo bwamukunda Simuko waho urihenda sha oho urihenda zo mupanda oho wow
amaki ko wicurike Gashari kashana hatswe. ninde yagumakira Bazo kwa ruhungu wanutse bazi abandi bari runde. Barunze mu ruzi. narugira nziha abandi Yewe ndibyo kuri kundakubwira. ndetse ndabyumva aho kumbwira neza Mbanyo yarukuye. ubu nziha abandi yahindutse umwansi wawe Baza yagira ngorera ariko. mbwira yakugize Amora ngo biri ku nzira biri kusinzi. abaye Batwiyutse. rero Mugabo. ndetse ndabyumva mbwira shambwira nziha abandi yakugize Amfatiye ko mupanga kira nte. nziha abandi umwana wawe mbwikaye Mugabo w'abandi. Siwe mugabo ni jewe. ngo Sinapuze. wakoze iki? Sinzi mwamago. Namukuye umwene ubu wabo hageze rero ko wicurikira rero ku byo wakoze kunzira. ndakubwira ngo tera iyo sema Kwasigaye nicuza vraiment. Agenda amakosa cyane. Amakosa yaremewe abantu nta kundi. Nzobigenza gute? uzobigenza gute ko ntiwabitanguye Umuhungu yasatse. ngo wamugize Ubwo iki wumvise ibyo avuga ari mukuri. Namwankije mwene wabo biri ku nzira. None akubwira ana yaje urazi n'inkuru se narose ubutumire uvi Bujumbura kwa biri ku nzira uvuga ngo agira yimukire mu nzu shasha yiwe Bujumbura. Yaronsize Bujumbura. Icyo gituma nzi abandi agira nteme. ashikenga mu gitondo None ngo ashimwe bashaki yagutumiye wewe n'umuryango wawe Ngarutumiye rero. Ariko wazirumva nganga tumbera mu aho uruze biri ku nzira ari. kubera iki we ko yakwibuze Aje biranteye amakenga. apana make biraguteye isoni Ubanzo bihera. ko waruzi ko wamukoreye kajya kaja ngo agero yangare rero haga Imana ikora ibyayo sha Nubihera. ndakubwira ntuzi amaherezo yiwe ducisha bugufi muta Nayo nzoja je sinzoca. none ko handitswe wewe serugo ni wewe tuzogenda Genda uje sinzogenda. ya uzokwihangana ugenda wabigiye wakoze byo kumwirukanisha ngaha wabonye ko wagize neza wabonye ko agiye kwangara kumbe wari kuramutera imigisha nimvira mu nzu simvira mu gihugu abana barakundana ngo kubera wewe mana yanje igihe wamukoreye waramuteye imigisha hagumenye yuko ibyumviro by'abantu n'iby'Imana bitandukanye si bimwe Oya gikuru nuko gusa umuntu yoraba kuko iyo umuntu wakoze ikibi kisubira kihanura ndetse ukajya gusaba n'imbabazi ko wakoreye ikibi kanagare rero usindi shavu ngende reka kuri ubwo butumire handitse konde handitse biri ku nzira atumiye nde wewe ariko izina ryanditse ku izina ryawe neza cyangwa se kunshinyagura ukuntu ugenda muzi oya hajya ashaka kwereka yuko yabyibagiye atamutima mubi afitaniye na wewe tuzogenda twagenda nyine waruzi ko yagiye kwangara icyo nziza gukora nakunze kumusaba imbabazi nyine nta kugira mukore nuko rero ariko tugira natwe umuryango uri mu gisagara nta kundi nuko kuko nsa nabi bigahunzwe nambaye impuzu yeka yewe
nzopfa gutora iyo mbonye nzo kwandarira nye nta kundi mugabo imbere kuko ngiye guhamagara uruhungu ruze ziyabandi wenda musaba ikigongo kuko namukoreye musabandi ziyabandi kubona namukoreye akaba makije cyitse kumpema n'ukuntu bakundana mugabo ibyo avuga ni nishavu bana barakundana kaba bana yanjye baragakoze twe kubasaba imbabazi mugabo arinda kaje genda basukura izo mpuzu ubwo ngira amazi noke ukuri kwibishamba Aisha ibinzo bibika ndabyibukira ku munsi nahaze kuganda guko ana uzogere bucuna uzogenda aho izosigara Aisha